Mwiriwe neza kaze mu makuru atekanye ku ikirere kizoba kimeze kuri uyu wa kabiri Igenekerezo rya 24 Nyakanga umwaka wa 2024 mu gitondo hitezwe ikirere kirimwo ibicu vyinshi mu ntara za Makamba, Bururi, Rumonge hamwe na Cankuzo. Mu zindi ntara hakaba hitezweyo ikirere kirimwo izuba n'ibicu bike bike. Ahazoba hakanye kurusha handi ni mu ntara za Gitega na Bururi aho ipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 14 ku muhingamo. Hitezwe ikirere kirimwo ibicu vyinshi mu ntara za Rutana, Ngozi hamwe na Kirundo. Mu zindi ntara hakaba hitezweyo ikirere kirimwo izuba n'ibicu bike bike. Ahazorangwa ubushuhe kurusha handi ni mu ntara ya Cibitoke aho ipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 32. Ejo mu gitondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 11:51 zo mu gitondo rirenge igihe cy'isaha 11:58 zo ku mugoroba. Amakuru atekanye ikirere agarukiye ngaha mwateguye n'ikigo ca Ijebu kijejwe ivy'ibirere nayo Nadia Ndayizeye nje nariko ndayabashikiriza mwakoze kuyakurikira.